Yezu atangura kubwira abigisha n'abashinganahe mu migani ati: umuntu yateye imizabibu arayizitira, yimba mwibuye ubwato bwo kuganiramwo, ayubakamwo inzu y'irerekero, hanyuma ayishinga abarimyi, aca yigira mu mahanga. Igihe kigeze atuma umusuku kuri babarimyi ngo bamuhe uruhara rwiwe ku vyamwa vya mizabibu. Bo rero baramucakira, baramwegagura, bamusubiza inyuma iminwe igaragara. Arongera abatumako uwundi musuku, uwo nawe baramukomeretsa umutwe kandi baramutuka, baramujora. Arungika uwundi, we rero baramwica. Abandi benshi babagira uko, bamwe barabakubita, abandi barabica. Yarasigaranye umuhungu, umwana wiwe yakunda cane, niwe yabarungikiye ubw'imperuka yibwira ati: nawe n'uwo umwananje baza kumusonera. Ariko babarimyi bamubonye bajyana akara bati: nguyu samuragwa, nimuze tumwice, iragirizo ryacu. Baramufata baramwica, bamurenza uruzitiro rw'imizabibu. None nyene imizabibu azogira ate? Azoza atikiza abo barimyi imizabibu nayo ayishinga abandi. Mbe ntimwasomye hahantu mu gitabo ceranda ngo ibuye abubatsi bari bataye niryo ryabaye iteranirizo ry'inzu? Umukama niwe yavyigiriye, kandi nagahore kuri twebwe. Kuva ubwo barondera ingene bomufata, ariko bagatinya ishengero. Bari bumvise neza ko uyo mugani ari bo awuhinyika, niko kumureka bakagenda. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Turatanguye kuzirikana ibaruwa rya kabiri ry'umutumwa Petero mu bisomwa vya mbere. Ibaruwa wenyene yandika agira ati: yandikira uwo wese afise ukwemera nk'ukwiwe mw'iteka ryako twaronse muri Yezu Kristu, kugira ngo amwumvishe ingene yomenya kuzigama iryo teka muriwe. Kuzigama ico twumvise yavuze ngo kamere k'Imana, ubutungane bw'Imana muri twebwe. Kuronka ubukristu biroroshe, ko wiga ukaronka ibatisimu, ugakora ikibazo ukagitora, mbere muri iyo misi ukiyegeranya gose, kirinda gukora amafuti, ntibagutwenge, ntibakorege kwa patiri mukuru, biroroshe. Ariko kuzigama mu nyuma ubwo bukristu mu kubugendera no mu kugerageza kubukuza muri twebwe, kuko ingabano y'ubukristu nk'uko mbere tugiye turavyumva no mw'ibaruwa rya mbere duheruka gusoma ry'umutumwa Petero, aratwereka ko ari nogira nta kabuto k'ubuzima bushasha turonka, hanyuma kakagenda karakura mu gihe. Ingorane rero nuko ushobora gusanga hari bamwe bakira ubukristu kubera yuko umenga ni nk'impararo y'igihe. Iwacu benshi n'abakristu n'abaye umukristu umenga mbaye igicibwa, agacayi abo umukristu. Abakristu kubera yuko baba vieux banje sinobakira. Murandavyumviriza cane cane mu baje ngo tubahezagira abageni. Wewe nk'ubuje kugira ngo hezagirwe kubera iki? Wumva mwiki kuri wewe? Pati baba vieux banje sinobakira, ntibonzira ku rubanza, canke ntivyotoka neza, ntivyoryoha, video ntiyoba nziza. Ukumva imvo, ukumva ko zidafashe, zidashinze muco yumva ari. Ico gihe ubukristu ni hamwe uca ubona, murambona nk'igihe mbere
tubatiriza abantu benshi ijoro rya Pasika, abandi mu nyuma bakaronka confirmation ari benshi cyane. Mu ngabo waraba abagaruka mu nyuma kubandanya bakuza ubukristu mu kuronka yandi masakramentu, warondera kubona babandanya bakuza ubukristu mu kubandanya bitaba ubuzima bw'Eklezia, ugasanga ni imparugwa. Ukabona yuko ushobora gusanga abatari bake dushobora kuronka ubukristu nk'ibigezweho, commune intégration muri société, mu buzima bw'abandi. Ibyo birashobora kuba kandi yari nk'ibintu hoho ushobora gusanga mu bubayemwo babishingira ko mugabo wewe utabyiyumvamo. Ariko kandi ni nk'uko umuntu ashobora kugabana ubwo bukristu neza, ariko uko iminsi izirazana, uko ubuzima buza burazana ibi na biriya, bikamunanira kubinywanisha n'ingabirano yaronse, gaca usanga ya ngabirano irapfunyapfunye, irapfiriye muri we. Ni nk'uko kandi umuntu ashobora kuburonka akabukuza mu gihe mugabo gashobora gusanga uko ibihe biza birazana inyosha mbi, amageragezwa, uko ahindagura haba, murabona nko ngaha mu bisagara vyacu, eka mbe no muri iki gihe urasanga umuntu murambona nk'abantu baja hanze mu mahanga baryoherewe ko bagiye kuronka ubuzima bworoshe, kwiga vyinshi, gutunganirwa, mugabo gasanga yaratunze mu vy'umubiri, yarunguye ubwenge mu vy'ubwenge bw'isi bw'ibyo kubaho, mugabo ubukristo yarabutakaje. Birakabona yuko ati hariho ibintu nashobora gushikira mu buzima bw'isi mbandanije ngendera ibintu vy'ubukristo, zango ibintu ngo vyo kwa patiri wo kuri Radio Maria, kamenga ni vy'iwanje. Akabanza akagira ati nibije hajya mbanze mpitana ibi, nivyakundi ibi navyo nzobihitana, nzosubira ndabigarukeko. Nturi sure ushobora kugwa muri ivyo. Nageze kuba ndiko ndigisha abakristu b'abageni, sinebwa be no mu diakone, yanimije ko mu diakone, ndabagabisha nti ivyo muri ko murakurikira ntimbone nko kumengana inyigisho babapompa hanyuma muronke ivyo mushaka bamuce mwigira. Oya, n'ubucuti mugomba musubire murabe neza aho bugeze kumwe na Yezu, kandi murabe ingene ivyo mugiye kubamwo muri babiri muzobibamwo nk'inshuti za Yezu Kristo, atari nk'abaronse ibintu babaye kateshize ibintu vy'inyigisho gusa bapomfye hanyuma baheza bigaca bisigara ngaho. Kuko nubu uyo mwicaranye wibaza ngo ni gwawe, ntuzi ko ari gwawe, ntuzi ko ari gwawe. Uri gwawe uzi ko ari gwawe ubu ni Yesu bwa mbere, ubundi n'ingabirano Yesu azoguha, kuko ntuzi ko uyo ejo muzoba muri kumwe. Ubugeni banko kwa gatandatu ku munsi wa kane nza numva bantumye ko bati muri babageni wari kurigisha uvuga uku hari umwe umuhungu wiwe baheje kumugonga, hasigaye iminsi ibiri ngo bagira ubugeni. Hariho cavuga ati ngo karagasema, ni karagasema, yari imburi, ryari ijambo ry'Imana. Ikindi gihe ndiko ndigisha muri Saint Esprit, ndavuga ibintu bisa n'ivyo. Hari umuntu yaragwaye yama yicaye ahantu mu misa, ndabwira nti ntawuzi, ejo si wacu, ejo naho Imana twebwe tuhagabirwa nk'ingabirano y'Imana. Ico dufise turi sure nuko Mukama ari mu buzima bwacu. Sohoka bambwira bati womenga wari kuriyumvamwo ko naka agira cikana, yaciye nasohotse bambwira bati yapfuye. Suko womenga twotinya urupfu, oya, nukugira ngo twumve yuko nimba hari ingabirano ishobora kudutuma tubaho n'ivyo dushobora kupambana n'ubuzima n'abandi nk'abandi bose, hari ikintu kimwe kituremesha, kumva yuko ivyo turimwo
tubibanamwo na Yesu Kristo, tugerageza kuguma twinjiza ubuzima bwacu muri kamere k'Imana. Petero yatubwiye uyu munsi ibintu byo dufasha kuzigama kamere k'Imana no kubandanya twinjiza kamere yacu umuntu ngo igume ikurira muri kamere y'Imana. Yabivuze agira ati ni mu nzira zibiri. Inzira ya mbere ni inzira yo kugerageza kugwanya ngo ibyifuzo ngo bizana ngo nigomwe, kine yavuze ngo igomwe ry'ivyisi. Aha naho twavuga ibungwe, la corruption, ibintu nugira nti bizana nabishingira cyane cyane nugira nti ku vyifuzo vy'umuntu. Ivyifuzo navyo ugasanga hari ibyaduka mu muntu mugabo kandi hariho n'ibivyagwa n'igihe umuntu agezemo. Ngo kugwanya rero ibyifuzo bimwe vy'isi birimwo ibungwe, ibore, nugira ntibimunga umuntu. Tugire Kristo. Kumunga murazi cari cyo maze kubona ingene hari agakoko gashobora kwinjira mu rubaho kakarumunga indani, ugashobora kuza ari nk'intebe yamaze kumungwa gutyo, uyicaye ko wihuta ukazumva igushize hasi kuko yariwe n'akantu kamunga urubaho hari indani, nta kikiriyo. Nubwo inyuma ushobora kubona umenga uti ni intebe ihagaze, ukayihenda ukayicara ko ikagutura hasi. Hari ibyifuzo bibi rero bishingira kuri ivyo nako bizi. Hari ingeso mbi zishobora gushingira kuri ivyo byifuzo vy'isi, ziza zikinjira buke buke no mu mitima y'abakristo, buke buke zikinjira zikamunga, zikarya ubukristo, zikaburambika hasi. Ugaca usanga umukristo asigaranye ubukristo do façade, bwo gutoka inyuma umukristo, mugabe indani bimugenza si ubukristo. Nk'ibi twumvise aba bantu binyegeje mu bandi bose baza kumviriza Yesu Kristo, ariko barafise ingingo yo kwica Yesu. Ntibazi ko Yesu azi ibiri mu mitima yabo, kuko arababona. Bibaza ngo n'umuntu asanzwe n'umuhanuzi asanzwe, muga ni Imana yabaremye, arazi ibiri mu mitima yabo, akaza arabacira imigani kugira ngo abakebure discretement. Tugire Kristo. Nk'ubu iyo ndiko ndabigisha murumva ko harimo bamwe mwe ndiko ndabwira discretement, sindudurire ko mugabo kubera urukundo mfitiye Imana n'urukundo ndabafitiye nk'abavukanye, nkavugiramwo ubwo urumva ico bankubwiye. Nubwo je ntabangira nti ndiko mbwira naka, mugabo mutima ariko arakubwira. Kuko tugire Kristo, ibitangaje rero vyiza nuko mu kubabwira hari genza numva no anyongoreye nanje ati nawe wibuke ko atavyurashika ko ntiwigireje ukone. Yarabimbwira arabimbwira nuko gusa mutovyumva ngo amara amazi imbere yanyu mu vyumve. Ijambo ni rimwe kandi twese dutegerezwa kuza turarigerageza kugira ngo dushobore kuzigama kamere y'Imana. Ikindi naco ca kabiri, uretse uko kugwanya rero ivyo vyifuzo bibi, hariho ukurera, ugukuza ingeso nziza. Izi yavuze zukujanisha, mwumvise ingene yagiye arabivuga akagira ati ngo mbere kubera ico nyene ngo nimushishikare rwose ngo mubangikanye ukwemera n'ubwiza, ubwiza n'ubumenyi. Ukwemera n'ubwiza, hari abantu bumva ko ukwemera kwabo kuri mu bwiza, abana umenga ukwemera kwabo kuri mu mururazi. Amubona umenga barashishwa ariko baravuga bidoga ibintu bibi gusa, nta bwiza buri muri we. Ubwiyorobetse akagutwengera urenganye agasigara aravuga ibintu, nta bwiza buri muri we. Ingeso nziza zikomoka mu ijambo ry'Imana, zimwe za mutima, zimwe ari amafuru ya mutima muri twebwe, tukazimenyereza kuzirera, kuzibiba muri twebwe. Kandi burya umuntu agigwa na cane cane n'ingene yirera muri mutima.
akumva ati muri vision y'ubucuti bwanje n'Imana ndashaka kubuku, ndashaka kubiki, akirera mu bimubamwo, mu bimunyuragiranamwo, muri attitude, mu ngene yifata, ingene aganira n'abandi. Hari igihe ubona nk'abantu umenga baragiye nko ku butumwa, bari ku butumwa bumwe bw'Imana, mugabo umenga babuhejeje bakaja mu biyago, ukibaza uti abantu bariko bakora ubutumwa. Bamwe ugasanga bari no mu kiyago c'agashegu, ikiyago mwebwe ubwo muri ku butumwa cyane, canke yava ku butumwa ugasanga anywa nk'umuntu, nk'umugina, umuntu w'umupagana aho hanze. Muri ku butumwa ugasanga kandi aravyishimangiramwo, aravyiyemezamwo, ukabona yuko atari faiblesse, mugabo hariho ingwara, hariho ahantu ikintu cyamunze umutima wiwe, ko ashaka kubona ibintu bishikira amagara make y'umuntu, ukabona yuko n'igihe yabiguyemwo wenyine ashitse imbere y'Imana ari kubita kugikiriza. N'undi abibamwo akamera nk'umufarisayo, akisigura, akakwereka yuko ataco bitwaye. Aho rero uri mw'ikintu kiriko kiramunga umutima wawe. Akagira ati janisha mbere ubumenyi n'ubwirinzi, kwirinda, kwiyubara, kuveya sur soi, kunyifato, kumvugo, mu mahorasyon yacu. Ubwirinzi n'ubwiyumanganyi, ubwiyumanganyi n'ubuyobokamana, ukumva uti sindabigira gusa kugira ngo ntoke nk'umuntu agororotse, ariko ndumva ko hariho uwo turi kumwe ntegerezwa kuyobokera. Ngo ubuyobokamana n'ubukundanyi, ukumva ko umuntu akunda Imana bimuvyaramwo gukunda abandi, kwihanganira abandi, kutaguma umenga guma arandagura abandi, kutaguma umenga yamari en opposition ouverte, farouche contre les autres. Ubukundanyi n'urukundo, aho ca wumva rwa rukundo rudutuma dushobora no kwitera mu ziko wundi, kujya Yezu yatwitereye mu ziko akemera kubabara ku bwacu. Izi ngeso nziza rero zijana no kugwanya ingeso mbi zizanana mu vyifuzo vy'isi. Hariho kugwanya ingeso mbi ntizinjire une perspective négative, hari indi perspective positive, hajya wirukanye ingeso mbi ntihasigare ikirohori kivide, hashira ingeso nziza, irere ugire culture y'ingeso nziza zijanye n'umwana w'Imana. Umwana w'Imana yamaze kwemera Yezu Kristo akamwakira, arafise ingeso umurabamo. Ntanwa nk'uko abandi banwa, ntiyisereva ku isahani nk'uko abandi bisereva, ntiyambara ibyo ari byo byose nk'uko abandi bose bambara n'ahari mode. Iyo iso twako turaganiraho mu musende baga waremeye Yezu Kristo ukagira yari wagize effusion, agati haraho yigeze gutinya kugira effusion, agira ati bijya bintu bemera biragumye, no hava sanga niyemeza ibintu ntazokora, ca ndamutwenga ntoya, bijya biyemeza muri effusion si bishasha, biri mwibatisi mbora amaze kuvyemera akaba karabaye. Effusion niyo gusubira kukubura ivyabigiye ko kugira ngo bisubire bisokoroka ari vyiza. Akumva umenga muri effusion ko abantu babasaba ikintu cy'ubwere ntegegwa, je ndacakeneye copinage, ndacakeneye ubasigaye bavyita gute, ndibagiye le terme bakoresha, ngo ndakeneye kuba en relation nande wewe uko ndakuraba mu maso nayo wonse ntaraguhanagurika ko kumutambure kuja relation. Abasore nabigiye muri ngaha kamwe baza ngo ni ibintu bisanzwe, ugiye en relation urugururiye ahantu shetani y'ubusambanyi. Umuntu aja en relation n'umuntu yimirije kubaka Kristo, naho nyene muri fiançailles, naho nyene akabibamwo mu Mana, utake kuja en
relation ubunyu bikubona ko ayo wonse ku munwa azogera kuba kugeze he. Ntibikunda ugaca usanga hariho rero ivyifuzo bene ivyo ubiriko birinjira mu mico y'abakristo. Nk'uyu yaragize fusion yinjiye en relation kuko yugururiye umuryango shetani, asigara yumva umenga ibyo gusenga biramwagiriza. Tangura kubona abantu basenga kumva baramwagiriza, agatangura kumva ivyo yemeye umenga nta nguvu bigifise, nta kanovera muri we, ugasanga yarabitaye. Aheje kubita aca atangura kugwanyana n'abandi babirimwo, womenga ni nk'umuntu yataye ukwihebera Imana, akaguta ahaciye hose agenda ararandagura bihebeye Imana. Canke bamwe simvuze bose, bamwe ugasanga uko yiyumva niko aca yibaza ko abandi bameze, vya bindi bikinjira. Ariko na cane hari ikintu yavuze ngo ibintu vy'ivyifuzo vy'isi ngo bimunga umutima wacu kandi bigoye muri iki gihe. Igihe cyose cyama gifise ibihe vyacu bigoye, ibikigora nako. Nk'uyu munsi hari ibintu ngomba ndabafashe mwumve neza, twame tubigabako. Ubwavyo ugiye kubiraba si ibintu bibi, mugabo hari ukungene bishobora kutuzamwo nk'intambu, ivyifuzo bikaze, inambu, umunoho, bigaca vyica inema y'Imana muri twebwe, tugaca tuba mu bukristu bwo gutoka do façade gusa, n'ibintu by'amafaranga. Iyo camye ari ikintu kuva no kuri Yezu n'imbere ya Yezu, camye inambu cyane y'ifaranga, yamye imunga imitima y'abantu, mbere n'abakozi b'Imana bakagwa kubera ifaranga. Icya kabiri ni alcohol, ibiyayura mutwe, agacupa karenze urugero. Icya gatatu ibyakaryohera mubiri, kandi ivyo vya mbere ni ivyo vy'ubusambanyi, vy'ubusharati, biki vyinshi byinjira no mu bakristo. Uyu munsi mukabitwara mu telefone yanyu ugasanga bicanganye n'ijambo ry'Imana. Telefone y'umuntu ugasanga irimwo ama application y'ijambo ry'Imana, harimwo n'amasite ya pornography, harimwo ivyo zarabwira na mugenzi we muri appel video, ifoto runyere kuri gusa. Ibyo ntibijana ntibikunda. Uca usanga icyo kindi kirarya ubuzima bw'Imana, utemeye kugifata kw'ingingo ngo ugerageze kukigwanya, hanyuma ucubiba iyindi ngeso nziza. Ntibikunda. Ubu unye shetani iraza amahera ikoresheje ama application, ama smartphone n'amasite amwe yaragize iti ntimusambane ku mubiri, uhava utwarinda, uhava ugwara, mugabo mubigire de façon virtuelle ku telefone. Kandi umuntu akabona ati jewe ntawe nagiye gucokoza, sinamukoze kutwabimaze ukundi kuntu. Uyu munsi ugasanga inyigisho zinjira zikagira mwiyumvikaniye nta kibi kirimo, muri en relation, muri mu rukundo, vous avez fait l'amour, vous avez fait l'adultère. Ugasanga ibicumu dusigaye tubyambika n'utujambo twiza kugira ngo twibwire psychologiquement ko atakibi turiko turakora. Umuntu akoroyinda ni interruption volontaire de grossesse. Umva ko atavugiga neza. Umwana yakuza atumva uruntu rwitwa avortement, niyakororinda azokumva umenga ni interruption volontaire de grossesse. Kwa avorta c'est trop lourd, kiraremereye. Ibindi hariho smartphone,
si bibi muri yo, mugabo utayitondeye irakwinjirana ikakurya mu buryo bubiri, canke ikakurya mu kurabamwo ibintu bibi bikagutitura muri wewe. Tugere Kristo, tuze turitonda. Ibintu bita les 5 organes de sens ni imyango yuguruye mu buzima bwacu. Ibishobora kuhaca ari vyiza birakugira mwiza, ibihaciye ari bibi hari ahantu bikuvyurira intambara canke bikagucafuza. Smartphone itwica mu buryo bubiri. Irashobora kukwica kubera ibintu yirabamwo bibi bikakwinjiramwo bikamunga umutima wawe, ukamusanga uri mu vyifuzo, impengamiro, ibintu wiyumvamwo si ivy'Imana, si ugushaka kw'Imana. Ubwa kabiri, irica abantu ku mwanya bayimarako. Murambona no kubuzi bumwe bimwe no ngaha iwacu ugasanga hariho umuntu ukuca gatonya hafi y'ibiro vyiwe yamare muri twa tuntu tubanu batwenga umwanya wose. None wewe umwanya wose muri kuratwenga kuri smartphone, nta kironka umwanya w'akazi, akarara muri ivyo, ntasinzira ngo aruhuke, azosenga gute? Nta mwanya afise wo kuruhuka, nta mwanya afise wo kuja mu gacerere, asigaye atinya agacerere kamushira imbere y'ukuri k'ubuzima bwiwe n'imbere y'Imana. Bamwe ugasanga turariye imishahara irimwo ububeshi n'ubusuma bwo kujya imitsi abandi. Ibikorwa ugasanga ndabicerewe kubera ko nasamariye nata, kandi irafise amayeri. Ubu basigaye bazana utuntu duto duto, kuko ari gato ntubona umenga wataye umwanya, mugabo kakakukorera ko ku buryo uraba twinshi utazi ko waravye twinshi, ugasanga amasanga he yaheze kuguma ubona akantu k'iminota 2, 3, 5, 6, 10 tout au plus, ugasanga biriko biramunga ubuzima. Aho wari gutamura mu gukora neza le devoir d'état, abantu ama connection unyama wifi ari mu buzi, hari abantu basigaye bareglementa gose, gasanga umuntu hakukora akazi ariko araba amafilme pornographique canke andi mafilme yose, akazi kabandi yataye ngaho. Umuntu nabone ko ariko aracumura, nabone ko ariko arica ubuzima bw'Imana muri we, kuko ubuzima bw'Imana bufatanye n'ubuzima bwacu bwose. Dusabe rero Mukama kugira ngo ivyo bintu n'ibindi vyose kumbure ntavuze uyu munsi bisuka rero mu vyifuzo vyacu, vyari vyifuzo vyiza, hakinjiramwo ibore n'ibungwe ry'imico n'imigenzo mibi y'isi, ngo Mukama duhe inguvu bwa mbere zo kumenya kubizibukira no kuduha umuco mwiza wo kubisobanura neza, kugira discernement, kugira ngo umuntu amenye ivyagumya n'ivyareka, kandi amenye n'urugero avyakirirako, kugira ngo vyose bimufashe kuguma muri kamere y'Imana, kuko niyo sa ishobora kutugumya gushika duserutse imbere y'Imana. Amen.